papa ubwiwe ahari ikibanza rimwe nico guharanira amahoro. Icyatumye Trump atera Iran nuko yashaka kubuza Iran gutunga ibigwanisho vya nucleaire. We yibaza ko avuze yuko agira ati ikindi gihugu kugira kibuze gutunga ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire, yumva ko abantu bose bamushyigikiye. Mbega Iran yo ifise ibisasu yo rubugo rurusha ko gutunga izinda bombe nucleaire. Mbega zigera impact imeze gute kwisi? Kuko Iran na Amerika n'abansi b'igihe kirekire. Sabansi buno munsi. Twumve ko mu bisanzwe Amerika no bw'intambara kumufata izindi ntera. Uvuga Trump wewe yarazi yuko icavuze kitakiri. Kitagere kubera ko papa yavuze ati sinshaka kwinjira muri deba. Nuvuga kwanosa kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa kuvuga ijambo ry'amahoro. Abifitiye uburenganzira kw'isi yose. Nicyo yagenewe. Oya Trump nawe niko kazi. Umuntu wese abari mu gihugu arashira operation yo gutera ikintu yo gutera Iran. Arafise icyo ashaka gushikako. None nibaza ko yari Trump yari kumva papa avuze ati intambara ntihagarare. Trump aracagara. Nazoka cagare. Mubisanzwe nawe ntiyari kwataka. Kuko yari gutahura daboro yuko ari mission. Umwe wese ari kuri mission yiwe. Mugabo urumva habayeho kwatakana. Kuvuga hariho umwe n'uwundi peut-être ya devier gatoya cyo yari narumegeze ko umuntu wese arafise inyungu kararanye. Rero Trump arafise inyungu kararanye. Ari karanera ko Iran itutunga bombe nucleaire. Izo nyungu rero Trump ari kararanye. Mu gihe abonye umuntu wese ashaka kuzimuza. Gende nawe tubiraje ngushigikira Trump. Oya. None novugiye mishamira. Hamwe tohera cyayo bandanye. Nizihe ngaruka ku mahoro novuga dufatira. Mbega Trump mukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoba apfikina n'umwungere mukuru wa Kiliziya ariwe Papa. Mbega inyuma yo kwataka Iran ashaka kwataka Kiliziya Katolika nayo. Ivyo n'ibindi nivyo tuza kuganira inyuma y'imishamirano n'amajambo menshi yateranywe hagati ya Trump n'umwungere mukuru wa Kiliziya Katolika. Ni Christabel Munezero ndi kumwe na Hatangimana Patrick Sajournalist. Nkuko nariko ndabibabarira umunsi tuza kugaruka ku majambo menshi nkuko vyagiye biragaragara ku mbuga ngurukana bumenyi aho haboneka kutumvikana kudahuza na gato hagati y'abanyamerika babiri Trump hamwe n'umwungere mukuru wa Kiliziya Katolika ariwe Papa Leo wa 14. Twagiye turabibona henshi mbega bamwe bibajije ati mbega none Papa yashigikiye Iran abandi nabo bakibaza ati Trump ariko agira ubwoba yuko kudashigikirwa na Papa yohava nawe bimugarukako. Mbega Patrick wowe ibyibona ko ego mu bisanzwe nkuko yaje kubivuga Krista mu bisanzwe Donald Trump inyuma yo gusomotsa intambara kuri Iran hariho benshi mu bategetsi bo kuri Rosi abakuru b'ibihugu abarongoye amashirahamwe mpuzamakungu batandukanye bagiye berekana aho bahagaze. Novuga ni ko kwerekana bahagaze neza bavuga ati twe dushigikiye naka cyo dushigikiye naka, ahubwo wowe umwe wese bivanye n'uruhara n'icyagiye yaravuga ati jewe ngerageje kuraba hagati y'izi mpande zibiri ndabona yuko umuntu yasombokije intambara kuba barasombokije intambara bagatera ikindi gihugu hari amategeko mpuzamakungu bahonyanze. Papa nawe ari mu gitigiri cyabo bagiye bagira icyo bashikirije. Ubona ko novuga ari mu bantu bakomeye no munsi kuri no siko kuba umubwire mukuru wa Kiliziya Katolika sinema byoroshe yaragize n'icyo ashikirije. Mu bisanzwe papa arafise icyari mu mwongere Kiliziya Katolika. No kuvuga ku ruhande rwiwe novuga ari mu gisata novuga cy'isanamitima, novuga ni côté spirituel. Novuga muri côté spirituel hagati ku bintu bijyana n'amahoro avuga ati
ni ukuri umuntu atera intambara uyu muntu imana ntimwumva niko yavutse imana ntishobora kumva ibisabisho kandi ntiyigeze avuga ngo Trump ntiyigeze ntiyigeze avuga izina rya Trump cyane rwose we yavuze ati hari ku munsi mukuru w'ibisandasanda uyu mwaka nyine yaravuze ati imana ntabwo yumva ibisabisho by'abategetsi basomborotse intambara ego Kenya ego yarabishikirije neza ni ukuvuga ko inyuma yo gushikiriza ivyo nubwo atatomoye neza avuga ati mvuze Trump mvuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mvuze Netanyahu naho atabatomoye nuvuga Trump ubwiwe kuko abahinga ego abahinga mu bijyanye no gusangura uvuga imyifato y'abantu bavuze ati iyo Charles Trump yumvise yabaye censé viser ari umugereka ariwe bavuze hariho ibintu byinshi njye novuga byaba byaratumye novuga hatangura kuba guterana amajambo hagati ya Trump hamwe na Papa Leo wa 14 yego ni ukuvuga bwa mbere kuva Papa Leo wa 14 atowe ngarongoye Kiliziya Gatolika amaze gushika ku burongozi bwa Kiliziya Gatolika hari ibintu byinshi yakomeje kunegura mu ndinganizo y'intwaro ya Trump. Ikintu cya mbere yaneguye kandi yivuye inyuma ni ikijyanye na politiki y'abimukira muri Amerika. Yego yerekanye ingene novuga abimukira muri Amerika bafashwe nabi traitement imwe ni ukuvuga ingene abimukira bafashwe nabi ingene agatseka k'abimukira muri Amerika gahonyaho yakomeje kuvyerekana yuko ari contre atashigikiye ingene abimukira bafashwe muri Amerika. Iyo Papa agiye muri ivyo bintu canke avuga intwaro zanyu zitagenda neza yoba yinjiye muri politiki canke abari mu vyajejwe surtout que dufatiye kuri message Trump yavuze ati sinshaka guhura na Papa kuko ntikenewe iwanje mbona bidakenewe kuko sinshobora kugenda guhura n'umuntu vya politiki atabijewe. Yego mu bisanzwe ahanini kuba Trump na Papa Leo 14 barashamiranye ku bijyanye na politiki canke ni inyungu zabo kuko ari abanyamerika bose umva bihagaze ahantu habiri hariho abibaza ati none bataye amabanga bajejwe baje kwatakana ku nyungu z'iwabo narirya basangiye ubwenegihugu. ni ukuvuga ahanini ubwa mbere ku kibazo bavuga ati mbega Papa ntiyoba yararenze akarimba akinjira muri politiki. Mu bisanzwe hariho umuririmbyi yitwa Miriam Makeba wigeze kuvuga ijambo avuga ati tute politiki igituma ndabivuze uko mu bisanzwe Kiliziya Gatolika Papa Leo 14 nk'uko yabishikirije yavuze ati ntabwo bangira ntabwo bafise bwo kuvuga ukuri ntabwo bafise bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yesu kuko niyo mission nibwo butumwa njejwe nibwo butumwa nico Kiliziya Gatolika ibereye mu kwiragiza amahoro n'inkuru nziza ya Yesu Kristo. Ico rero bice vyerekana mbega Papa orientation y'iriye voilà Papa ubwiwe ahari ikibanza rimwe nico guharanira amahoro kintu cya mbere ni ukuvuga ikibanza ciwe rimwe nivyo jejwe uvuga ati amahoro 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 meza na Yesu ubwiwe amaze kutubuka aziko yavuze ati ndabasigaranye amahoro. Yego cyane ubwo ayo mahoro rero abamukurikiye novuga abagiye bakurikiye babandanya bakomeza inkuru nziza yiwe bategeza kubandanya basasagaza ayo mahoro rero ni naco gituma rero na Papa ari miyo nzira yo gukwiragiza amahoro ku isi novuga iwe rero habonetse umuntu ashira imbere intambara ategeza kwerekana ati tuwo munsi ndamushigikira tuwo muntu sindamushigikira akerekana n'ingene novuga Imana novuga yakira ibisabisho by'umuntu atari intambara kuko icyo tuvuga ko Papa ubwiwe ntiyigeze yinjira ngo ngagiye ngo ngaravogera Trump ntiyigeze amuvogera ahubwo umwe wese yagumye mu vyajejwe. Trump nawe ubwiwe yaravuze ati jewe igikorwa ndiko ndakora kuba ndiko ndatera ingani nivyo njejwe ndiko mpagaranira agateka ka Amerika turafise icyo Amerika icyo natorewe ni guharanira bavuga ijunja Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo nivyo ndiko ndakora nivyo ndiko ndaharanira. Mbega ku kintu Trump yagenje Papa kuko bari gashimikira Irani
gutunga ibigwanisho nk'ayangana. Ego ni ukuvuga ko igituma Trump yagirije papa ko ashigikiye Irani ngo yemerewe gutunga ibisasu nk'onyangana vya nucleaire. Igituma tuca tugaruka kw'itsitso ni igiki cyatumye Trump atera Irani. Sese icyatumye Trump atera Irani ni uko yashaka kubuza Irani gutunga ibigwanisho vya nucleaire. Icyo nicyo cyatumye atera Irani kuko nico yahagaze ku bwa mbere inyuma y'izindi ngo nyinshi nico nuba nico gihagaze. We yibaza ko avuze yuko agira ati ikindi gihugu kugira kibuze gutunga ibigwanisho nk'onyanganda vya nucleaire yumva ko abantu bose bamushigikiye. Aho nyene yumva ko abantu bose bamushigikiye. Ego kuko urumva basigareje kuraba ngiye tuzobiyaga neza turebe mbega Irani ifise mbega Irani yo ifise ibisasu yo rumugo rugusha ko gutunga izija bombe nucleaire mbega zigera impact imeze gute kwisi. Amerika ishaka kubuza Irani yitwaje twovuga ko yitwaje gike ubushobozi nico twovuga dufata ibifatu cyo tubisanisha na message papa yatanze ati hari abatera intambara kuko bitwaza gike umva natamukoze aha handi nyene ntahari. Ego mu bisanzwe Trump kuva novuga ashika ku butegetsi novuga kuri incuro ya kabiri yaragejeje agishika ku butegetsi yaragejeje kwerekana yuko ashaka ko Amerika igarukana ubushobozi yahoranye kera, igarukana ijunje, igarukana igitinyiro yahoranye kera. Amerika ya kera rero avuze Amerika ya kera igihugu idahuje, igihugu kiri kwizana novuga politike canke indinganizo inyuranye n'ishaka ry'abanyamerika, icyo gihugu cyaratabagurika. Trump amaze kugaruka ku butegetsi yaravuze ati dushaka ko Amerika isubira gukomera, isubira kugira ijunje. Ivyo rero yarabigaragaje, amaze kubigaragaza yabigaragaje muri Venezuela, rero yariko aragerageza kubigaragaza no muri Irani. Niho rero nabivuze nabyo nahereye ko abandi bategetsi bagiye bavuga atoya ibintu byo gutera ikindi gihugu isaha nigeze, reka duharanire amahoro n'iterambere. Papa nawe nyene ahagaruka ko ico nyene igikuru n'amahoro ni mwicare mu biganiro ni muyage. Trump rero amaze kumva ati yumvise ivyo ejo gati bwangu ndiro na n'uyu mugabo n'uyu papa uyu ashaka ko ndeka intambara uko ranyu ashaka ko ndeka intambara hama Irani ibandanye iproduza voilà. Ni ukuvuga yuko peut-être ko Trump yakozwe ko kukurumvana igihangange na papa avuga ati yari kwipabirira peut-être uzohava nsanga ndiko ntamba nirorera ivyo ariko arakora. Nariga ko ibihugu byinshi binakomeye bitigeze bimushigikiye. Turabona yuko papa atari karabuza na Trump kandi n'abantu bakomeye nk'uko bizwi ku isi ati umwungere wa Kiliziya Katolika niho bakomeye. Trump igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zirakomeye ku isi. None novuga iyo mishamirano hamwe itohera ca iyo bandanye n'izihe ngaruka ku mahoro novuga dufatiye ku isi. Ikintu cyo wamenya umuntu wese arafise inyungu ariko araharanira. N'akarorero Trump arafise inyungu ariko araharanira, ariko aharanira ko Irani itotunga bombe nucleaire n'icambere. Izo nyungu rero Trump ariko araharanira mu gihe abonye umuntu wese ashaka kuzimubuza umuntu kuko yavuze ati sinifuza kubona umupapa ashaka ko Irani itunga bombe nucleaire. Kumva rero ko hariho abari ko baramwataka biramuje nawe ati ikaho ndiye jewe kandi yabana bivuze neza Jesse nshaka ko ari umupapa yo coza cyane yo kuvuga ingingo Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu cyacu Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera iki nakubwiye ko kuva gishikaho yavuga ati nkeneye ko Amerika isubira kugira igihagara n'ijunja igitinyiro nk'uko yahoze yabifise ubuvuga ubasha guhambara. Nivyo Trump n'umunsi akoresha avuga ati nino umupapa yubahuka gusuzugura ivyo mvuze ni umupapa nyabaki sisa nico twumve ko mu bisanzwe kandi yibaza ko tuca tunarangiza n'ikiganiro twumve ko mu bisanzwe Amerika nubwo intambara iguma ifata izindi ntera kuvuga Trump wewe yarazi yuko icavuze kica nico nyene nico gituma intambara ziriko zirafata intera yindi kuko
womengo Amerika ishaka ntihagire iyindi kuko mu gukomera ibigwanisho ifise ibigwanisho nico gituma ivuga iti nihaze ikindi gihugu kizokoresha ibigwanisho bisumba ivy'iwacu bwabo basha kuzotuvuye nico gituma rero tubona intambara iriko itora izindi ntera kuko asanze ivyo yari yizigiye ivyo yari azi ko avuze ryijana canke ivyo ategetse bitabikoreka ariko nico kiriko kibari hagati ya Trump navuga na Papa rero no kuvuga ko umuntu ararindiye bizohera mugabo iciza gihari ni kimwe iciza gihari ni kubera ko Papa yavuze ati sinshaka kwinjira muri débat sinshaka kwinjira muri conflit tije sindi muri conflit je uruhande rwanje je mpamvu ko mpagararira amahoro kuko arico nashiriwe n'ikimana yangeneye guharanira amahoro n'inkuru nziza yaje nta bindi jewe ntabwo turi muri débat turiko turaharira nawe kandi senda namutiye nivyo twavuze nicyo cyiza rero gihari mu bisanzwe y'umuntu bakuraba iyo umuntu muri ururimi cyangwa ukamwereka yuko utari gushaka kurwana nawe cyangwa guhangana nawe biroroshe kandi tumenye yuko Papa mu bubasha afise nta gihugu na kimwe atokwanusa gahore y'amahoro ijambo ry'amahoro yaba kuri Amerika nawe nyene afise ububasha bwo gushaka ni kubera nyene ari intambara mugabo ico mbona Trump yabitahuye nabi kuko Papa numva umengo ntibataburanye kuko Papa we isi yose tuvuze isi yose na Amerika iriho nuvuga kwanosa kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa kuvuga ijambo ry'amahoro abifitiye uburenganzira kw'isi yose nicyo yagenewe nicyo gituma nawe nyene avuga ati sinshobora kwataka umuntu kuko jewe misiyo yiwanje irikira voilà mu bisanzwe isi yari ikeneye kumva ijambo ry'ihumure rya Papa nawe yagishikiriza jewe sinshigikiye abantu batari intambara sinshigikiye ibi jewe marira ndi ku ruhande rw'abarondera amahoro abaharanira amahoro abitaho abandi niyo mpamvu gusa ikindi nacyo kucyo waravuga ati ugereje kuraba Trump batatawe oya Trump nawe niko kazi kiwe reka nicyo yahereye umuntu wese abantu mu gikorwa ciwe ni mukuru w'igihugu ariko n'ubwo ashyize hamwe ahumva ni umukuru w'igihugu arashije operasiyo yo gutera ikintu yo gutera Iran arafise icyo ashaka gushikaho none uribaza ko yari Trump yari kumva Papa avuze ati iyi ntambara ntihagarare Trump agacagara cagari mubisanzwe nawe ntiyari kwataka kuko yari gutahura daboro yuko ari misiyo umwe wese ari kuri misiyo yiwe kuvuga hariho umwe n'uwundi peut-être yadeviye gatoya ico yari ntarumwe yigeze mbega kuba Trump nawe yashiye kuba yumvise nabo bayitushe umva ati naje kureba avuze jewe nuvuga Trump amaze kumva yuko ariwe bavuze yahagize icyo ashikirije wewe yaciye ndabwo ikibazo ciwe ni ukuvuga comportement yuko iyo hageze ko yisigura ku kintu basi yishura nko ku muntu nakamusigaritse icyo tucumvikaneko voilà nta ngo ngagire ngimvugo mbabara y'amatuki akududurirako ubabara ukababara twebwe uburyo bukaryoha nicyo rero cyatumye basi abantu baciye bumva ko ari karamenyasa cyane kuko niyo mvugo yiwe asanzwe afise iyo langage niyo mpamvu rero ubwanje sinavuga ngo uyu ngo niba ari ikosa ngo yinjire inyuma kuko wose umwe wese yagumye hahandi ari umwe wese umwe yavuze ati jewe icyo ngihejwe ni ugukwirakwiza inkuru za Yesu Kristo ubundi nawe ati nanjye icyo nashiriweho icyo ngihejwe ni uguharanira ijunja ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika turumva ko ni ibintu birebire kandi bizobandanya ntitwobimara hariho suite hariho ibizokurikira ni inkuru tuzobandanya tuvuga ko ni ibintu bizobandanya kuko ntiturabona ko intambara iriko irahagarara turi muri ya minsi 14 ya sisterofe tuzi bizobandanya arico twaziyeho ngaha tuna Patrick ngo tuzobandanya dusesangura nibaza yuko ibizokurikira muzoba mu wajuru mumenya ibiko biri pasa yari Christabella Munezero yari kumwe na Patrick sinzi ko ara kandi wofuze kugira twari jewe cyo kongera ko hanini abantu benshi batahura ko atabintu by'ibishusho birimo bari mu bantu babiri bakomeye muri ino si surtout ko banasange n'ubwene kandi basange no kuvuga ko bari barashamiranye hari twagejeje kubereka zimwe mu mvu zatumye bashamira icyatumye umwe yataka uwundi
ibyo bamwe n'abandi bibagije ibyo bamwe n'abandi bibagije mbega hagira ibindi tubibutse yuko muri ko mukurikirana Paolo Cash Media twizere yuko nkuko bamwe babivuga ati ibintu biri mu Imana byamugenda neza ko bije n'umwungere mukuru akabivuga akagira icyo abivuga ngo twizere ko bizogenda neza ariko tuzobandanya tubibashikiriza mubandanye mudukurikirana twandikire muri commentaire mutubwire ingene mubibona canke mutubwire ivyo mwumva mutazi mugabo atansesanguro yayo murabona turi ngaha ku bwanyu nico tubereyeho ikiganiro cy'umunsi byarukiye ngaha nibaza kutwumva yego turabikibanuye mubandanye mukurikirana ibiganiro cyo kuri Paolo Cash Media uko ni byinshi kandi ibiganiro muzobona mu bisesanguzi mutabigire mubona ahandi yego murakoze ciao ciao